Ramadan, 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 Ramadan. Noneho banyacubahiro bavandimwe, ni ryari umuntu ashiramwo umuzirikanyi wo gufunga. يجب عقد النية للصوم قبل طلوع الفجر، فإن لم ينوي إلا بعد طلوع الفجر في الصيام الواجب فصيامه باطل، أما في الصيام النافلة فيصح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على زوجه يوم من الأيام أهل بيته فقال: هل عندكم طعام؟ فقالوا لا، فقال: إذن أنا صائم، لأن هذا صوم نفل، فصوم النفل يجوز من النهار ما لم يكن أكل شيئا قبله أو أفسد صومه قبله. أما الصوم الواجب كصوم رمضان والكفارات والنذر فيجب أن تكون النية قبل طلوع الفجر. Noneho banyacubahiro bavandimwe, ni ryari umuntu ashiramwo umuzirikanyi wo gufunga. Umuzirikanyi wo gufunga utangurana n'imbere yuko umutwenzi wa kabiri ubanduka, uwo muzirikanyi ukabandanya mpaka izuba ricokeye. No kuvuga yuko igihe ari saum y'ukwezi kwa Ramadan, saum yitegeko, umuzirikanyi utangurana ibyo twita iniya, bitangurana n'imbere yuko umutwenzi wa kabiri ubanduka, imbere y'isengesho ya alfajir, hanyuma kubandanya gushika ku sengesho rya maghrib. Ariko igihe ari amafunga, ari yafunga saum ya sunna, no kuvuga ngo rimwe Rasul sallallahu alaihi wasallama yaratashe imuhira iwe, arabaza mbega nta mfungwa zihari, barambwira ati kada. Arinjira mu wundi muhana iwe imuhiriwe, arabaza ati mbega nta mfungwa zihari, barambwira ati kada. Caravuga ati rero guhera ubunyene ndipfunze. Aho hari ku mwanya w'umusasi. Bisobanura iniya, umuzirikanyi wifunga wifunga rya sunna, ifunga atari igitegeko, uwo muzirikanyi wo utangurana n'umwanya wari wose ku mutaga, mugaba imbere yuko atakintu kimwe wari bwafungure cyangwa se unywe cyangwa ngukore muri ibyo bintu byonona صوم. هل إذا أراد المسلم الصوم يقول نويت الصوم اليوم؟ وهل تكفي نية واحدة لرمضان كله أم لكل يوم نيته؟ أولا النية محلها القلب وليست نطقا باللسان، فقيامك للسحور دليل على أنك نويت الصيام، استعدادك للصوم دليل على أنك نويت الصيام، فهي شيء داخل القلب وليست تنطق باللسان. ورمضان يكفي فيه نية واحدة، هذا الراجح من أقوال العلماء وما قاله شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يكفي في رمضان نية واحدة، إلا إذا قطع هذا الصوم بإفطار يوم كأن يسافر يوم أو يكون مريض فينقطع صومه، فهنا يحتاج إلى نية أخرى لليوم الذي بعده. نعم. noneho banyacubahiro bavandimwe, ni ryari rero iniya y'ukwezi kwa Ramadan itangura? Mbega biremewe ko umuntu ashobora kugira iniya, ashobora gushiramo iniya imwe mu kwezi kwa Ramadan, nk'akarorero akavuga ati agashiramo umuzirikanyi wo kwifunga mu ntango z'ukwezi kwa Ramadan, bikaba birangiye? Inyishu ni ukuvuga yuko menya kandi utahure neza ko iniya ikibanza cyayo ni mu mutima. Ubugira kabiri, iniya ntivyemewe ko umuntu ayitangaza ku mugaragaro. Naam. Ubwo rero igihe umuntu avyuka akarya idaku za mfungurwa umuntu afungura mu rukerera, ni kimenyetso cyerekana yuko uyu muntu ariko aragira iki, yashizemo iniya yukuza kwifunga. Igihe umuntu akora imyiteguro yo kwitegura ukwezi kwa Ramadan, naam, icyo ni kimenyetso cyerekana ko uyu muntu yashizemo iniya yukuzo kwifunga mu kwezi kwa Ramadan. Birakwiye rero yuko umuntu ashiramwo iniya intango y'ukwezi kwa Ramadan, hanyuma iyo niya ikazobandanya mpaka ukwezi kugize iki kurangiye. Ariko naramuka agiye agafata urugendo, no kuvuga ngo mu kwezi kwa Ramadan yatanguye kwifunga inyuma y'imisi 2-3 aciyafata urugendo, muri ico gihe iniya yiwe irabanza igahagarara, akazosubira gushiramo iniya bushasha igihe urugendo rwe ruzorangira, akaba agira atangure kugira iki kwifunga. Ibi rero bigaragara mu nyigisho z'umwe mu batoranye ubumenyi bw'idini Ibn Uthaymin, aho avuga yuko iniya y'ukwezi kwa Ramadan ishigwamwo rimwe, hanyuma ni kabandanya ukwezi kose. Ramadan, 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 Ramadan.